Radio Televiziyo RTBB nijwi ryiza y'Uburundi bwiza. Bakunzi imbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB muriko muradukurikirana ku buhinga bwa none yaba kuri Facebook yaba kuri Instagram canke YouTube wandika Radio Televiziyo y'Uburundi bwiza ugaca ubona ibiganiro vyacu. Karibu rero kaze muri kino kiganiro tugire tubahe ikiganiro ni mpindure duhindure ingendo maze dutere imbere. Mushikirizwa na jewe Alex nimubona uno munsi rero tukaba tubafitiye ibishasha. Imbere yuko dutangura tumanze tubamenyeshe yuko Radio Televiziyo Burundi bwiza ibaha akanya ko kumenyekanisha ivyanyu. Mbere reka tuje tumanza tubacishize ko gatonyi. Aho mwami wawe ukanzanira akabinyu ivyo kugorobeza ngaho hepfo ca ndabivamwo oya akasa akabinyu none ni iyi ni ifumbire bayita fertilizer green world. nari namaze kugorora agahoko. Oya iyi rero ndakubwire ikozwe mu mazi, ni ifumbire kama isubiza isi akanovera. Ico nico ndagukunze unzanira bishasha. Mbega none akabirya kayo ko baraka Ninde ndakubwire iyi uretse ko ikoreshwa mu biterwa vyose urazi ko nawe ubirima, nukuvuga yuko iyo uyikoresheje bijya wahora wimbura vyigwiza incuro izitatu. mbwira uyikuye mbwira yudita simbagane kuyigura yiteguriye gutera. Ico si kibazo. Mufise ico mubaza andika canke mwakure kuri 79 198 amajana 292 canke 62 amajana 320 amajana 483. Green World Fertilizer wache hageze. Nuko rero mwumvise rero abarimyi leta ntiyabibagiye eka nabikorera utwabo. Murumva yuko bashishikara barazana bishasha kugira ngo ubuhinga canke umufuko wose uronke amafaranga nayo umuntu wose uronke ico ufungura. Tujije rero kuri kino kiganiro cacu, ikiganiro nababwiye ko ari mpindure duhindure ingendo dutere imbere. Mu kibano rero, mu kibano murazi yuko abantu bashobora kurenganya abantu ntibabimenye canke ugasanga babigira nkana, mbere ugasanga bamwe ntibatahura igituma bari ku isi. Kumva uno munsi ushobora kubura umuntu ukomeye, ejo ugasanga vyarahindutse, canke ugasanga kubura umuntu ufise amafaranga, ejo ugasanga ewana yarahiye kera, canke bigahinduka ukundi ugasanga uno munsi uri umuntu mutonyi. Abantu benshi batakwiyumvira ko wogera haraho canke ahantu, mugabo ejo ugasanga ni wewe bunamira. Nuko rero igituma nzanye bino nuko dushaka kuvuga kuri kubijanye n'ingendo. Kuba kwisi no kwitonda. Tuza gufatira ku ruririmbo umuririmbyi yaririmbye avuga ati kuba kwisi no kwitonda. Muri kino kiganiro rero sindi jenyene, ndi kumwe na mugenzanje Debora Ntakiyisumba. Tukaza kuganira kubijanye kuba kwisi no kwitonda dushimikiye ku indirimbo bise kuba kwisi no kwitonda mu kibano aho ubaye ngo no kwitonda. None Debora Ntakiyisumba, iyo ndirimbo warumaze kuyumva? Iyi ndirimbo nari maze kuyumva cyane gose, nakuze ndayumva ariko sinari bwamenye umuririmbyi yashoboye kwiririmba. Baba abavyeyi barayiririmba nanje ngumva karangyoheye cyane. Mukubura muzi wayiririmba? Ubu ndamuzi cyane gose. Bisigura ko nawe uhora uyumviriza? Ndayumviriza. None wotubwira umuririmbyi yaririmbye ino ndirimbo? Iyi ndirimbo kuba kwisi no kwitonda yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Femido Jaba. Yego. Bamutazira gute? Mareshare bamutazira Mareshare. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'Uburundi muri ko muradukurikirana, murumva yuko tugiye kuganira kuba kwisi no kwitonda dushimikiye ku ndirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi Femido Jaba batazira Mareshare. Tukaba rero tugiye kuganira ku bijanye n'imibereho y'abantu n'ukuntu twohindura ingendo. Uhindure, mpindure, duhindure. Ego. Nuguhanurana kugira ngo tushobore gushika kuri yambono kazoza canke nawe utera imbere canke uwundi utera imbere canke twikebuke mu mibereho yacu.
dushimire bwa mbere na mbere Femido Jaba Marshal Sengiyumva Felicien Minani avuka muri komine Isare intara ya Bujumbura yashoboye kuririmba ino ndirimbo tugire tuvuge. Tumusabe rero nawe nyene ahari aca duza ikiganza adupepere ahari hose ndazi ka atwumva. Nizere ko mu minsi iri imbere canke mu myaka izokurikira canke bishobotse ubuhinga bwa none bukadushobokera tuzomutuma ko nawe atugira igituma yashoboye kuririmba iyi ndirimbo iyo vyavuye. Ukumva ko indirimbo ishobora kugira akanovera, indirimbo imaze nk'imyaka irenga 10 muga ikaguma ifise akanovera umenga nishasha imitima y'abarundi ni ibintu bikomeye cyane. Bisiga ubwenge. None Deborah ntakisumba. Ubu mu kibano uri kuraraba wodusigurira umutwe w'ijya ndirimbo uravuga ngo kuba kwisi no kwitonda wewe wodusigurira gute? Tuvuze kuba kwisi no kwitonda nkuko umutwe w'ijya ndirimbo uvuga dufatiye nko mu kibano mu kibano birasaba yuko umubanyi n'uwundi babana amahoro mu bwitonzi ntangere. Nagiye kure uyu muririmbyi yarayisigura irumvikana neza mu majambo tuyishimikije. Yaravuze ati kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu nuwovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo ngo amanyama arasaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima. Urinda ururimi rwiwe azigama ubuzima bwiwe, uwirinda gukora inabi aronka imigisha myinshi. Aya majambo ndumva akora n'inkora mutima gose. Yego narinze gusigura byinshi ni kuvuga na majambo asiguye ku muntu wari we wese ariko aratwumviriza. Ega twe twahara twiyumviriza umudiho kumbure winje mu majambo naho n'inkora mutima. Ariko amajambo nayo twari dukwiye kuyumva tukaya nonosora neza na neza. Ego kuba kwisi no kwitonda bavuze ngo ubuntu burihabwa mushobora kudusigurira umufatiye ku burorero bwo mu kibano nyene hajya ku mutumba tubaye ingene twoshobora kugira ubuntu ukabwiha dufatiye nyene mu kibano na cyane cyane uvuga bavuze ati ubuntu burihabwa ubuntu burihabwa ni uvuga umuntu iyo afise uguca bugufi atagusarambuka usanga ariko arakubitana canke ariko aratukana. Hari umuntu umutsitaye ko na gatoyi usanga yakubwiye amajambo atagira ukwangana mugabo ni kuvuga umuntu afise ubuntu, umuntu afise ubwitonzi akamenya ati jewe naka yansitagije kuba yansitagije nibikuye ko tuja mu mpari canke ugasanga n'umuntu nimba yoboye umugwi kanaka nkuko ye amashira hamwe ibiki ugasanga afise guhuza abantu. Uwo muntu baravuga ati afise ubuntu nta urinda kubumuha ngo abumuhomekeko. Ni kuvuga ibikorwa byo nyene birivugira. Ego n'ubuntu badutumye ko mu bikorwa rusangi ugasanga niwe yatondanye isuka ariko arakora ibyo amutegetse akabikora neza. Yahuza abantu bakaguma bamubona arimwo ubushinga ntahe bwiza. Ni uvuga ahari hose ugasanga nimba ari guhuza abantu ugasanga afise ubuntu bwo guhuza. Nyene ko ubuzima bugoye ngaha ku isi bakuzaniye nk'agaturire urumva biragoye. None byo sinzi urumva bisaba kugumana ubuntu ugenda ushobora kubuririye igiturire ni uvuga ubu muriye. Nuko rero bakunze bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB muri ko muradukurikirana kuba kwisi no kwitonda niryo jambo twahagaraye ko kugira ngo duhanurane mpindure uhindure duhindure ingendo. Kuba kwisi rero no kwitonda twaritoye mu ndirimbo ya Felicien Sengiyumva Minani ariwe muzi kujina rya Femido Jaba. Rero tubandanye gatonyi mbega ko numva iyo ndirimbo nyene uvuga kuvuga amajambo ko kandi tuva hirya no hino go kwisi atamweranda ariho hoho ubivuga kwiki ushimikiye neza kuri ya ndirimbo yiwe yashoboye gushira habona. Kuba yavuze ngo kwisi nta mweranda ariho egome ivyo nivyo no muri Bibiliya hari haho bivugwa ko mwisi atamweranda atamugororotsi ariho ariko mugabo hari abantu bashingirwa intare
bivanye n'ibikorwa bakora. Haba hasigaye rero ko Imana nayo igaruka igatera urukumu tuyu n'umwana wanje. Ego mu ndirimbo aravuga yuko atwise atamwiranda ariho mukuru yogira mutonyi byo hari cyo abaturiko baradukurikira bo ushobora kugira kwinovorako. Ndi kuvuga mereye nko kuri iki gitero ca kabiri uwo muririmbyi yaririmbye yaravuze ati ubuzima bw'umuntu wese bukeneye gusonerwa yaba umuto canke umukuru bakeneye kubahana uwishoboye n'utishoboye nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si ngo busaba kwihangana mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi bukira bugaca. Nakuvuga ubuzima rero novuga ko ari nk'ipine rigenda rirazunguruka ahari hasi hakaja hejuru ahari hejuru hakaja hasi ahari hirya mugo ukabona rikabandanya urugendo. Nico gituma hariho bakuru bato abantu bashinze amabanga bagirane kugira ngo ibintu bigende neza bose rero bogenda baruzuzanya umukuru akashobora kumva ko mutonyi nawe akenewe na mutonyi nawe kumva ko na mukuru nawe akenewe bakose bakuzuzanya. Ni urugendo rurerure ruragoye bisaba kwihangana abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza kandi bisaba kubishira ku muzirikanyi ukaza urabinovora. None mukurangiza aka kantu gatonyi tuko turavuga guhindura ingendo kubijanye no kuba kwisi no kwitonda dufatiye ku ruririmbo rwa Femido Jaba Marshal Felicien Sengiyumva Minane mbega nakahe kajambo uwobwira wenyene canke abariko baratumviriza akajambo kugira ngo dusozere kino kiganiro. Akajambo novuga ubwa mbere na mbere umuririmbyi Femido Jaba Batazira Marshal ahandi hose ahari hose yubawe. Ni kuvuga yaturirimbiye ururirimbo rwiza kandi kuba yararuririmbye twizere yuko nawe yaruririmbye ruri ku mutima amajambo ari ku mutima wiwe bisigura yuko afise nawe ibyo ahanura abandi yishimikije uru ruririmbo. Hama rero nkaca mbwira abakunzi bimbonesha kure vyiza by'u Burundi RTBB ko nabo nyene uru ruririmbo batorutamba gusa nkuko bama bumva ruriko ruravuga mu maradiyo atandukanye bo kwiga bakinovora aya majambo arimo. Ikuvuga bamaze kutubwira nkaha aye ngo amanyama arasaza ntasaba icyo umuntu ahari hose amaze kwiyumvira iri jambo nimba ari uhora yiduza ati jewe naka ntiyombwira ijambo ribi. Hari abantu bameze uko ugasanga umubwiye n'akantu na gatoya gahagararira ko canke nko mu kibano umwana gashobora kuriza uwundi mwana wa mugenzi w'umubanyi ugasanga ugwa mu kibano ruvuye aho nyene. Ni uvuga tugumane ubuntu kwabo kugirirwa nabi turondera ukuntu dushobora kuzurana kugira ngo turinde ivyo vyose biba vyadusitagije tubirengere hama tugumane ubuntu. Vyose no kwitonda sinzi umwami nyambari we Salomo yisabiye ubwitonzi twese twisabira ubwitonzi hama tukame tunovora ino ndirimbo amajambo arimwo tukume twinovora kugira ngo duhindure hama dutere imbere haba mu kibano haba mu bo turiko turagendana. Dushimire rero Felicien Sengiyumva Minane ahari nibaza katwumva ku ndirimbo nziza yaduhaye bihe akarorero canke ikindi cigwa n'abandi baririmbyi kugira ngo indirimbo igume imengeje ari nshasha kubera amajambo aza akora ku mutima. Tubashimire cyane abaririmbyi mwese twibaza yuko izo mpanuro namwebwe zibaraba natwebwe ziraturaba nawe uri kuradukurikira ziraturaba. Tugusabe rero nawewe nimba hari akajambo ugomba kuvuga hari yefo muri commentaire turakeneye akajambo hari turakeneye nawe ko uvuga ingene abandi bo
twokwifata kugira ikibano kimere neza. Tushimire kandi nawe washoboye kumufasha kuri igihe kino kiganiro. Murakoze cyane. Tubashimire cyane n'ubuzokurikira muzotwitabe. Ego cyane. Turabakegurukiye rero bakunze bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi turangiza kino kiganiro ariko tubibutsa yuko muri ibi biganiro tugira twama ducishamwo ibihayanishwa. Wowe ufise ikintu ushaka kwifuza kumenyekanisha waba umurimyi ukerekana ubuhinga bwawe ugezeko waba umudandaza ibintu dandaza karibu mwese murahawe ikaze. Uba uri umumekanisiye uba ufise ishure ryo barimenyesha canke ryifashe neza uba ufise ibidandazwa ubona yuko ukeneye kwereka abarundi aho ugejeje ivyo byose irabigufashamwo radio televiziyo Burundi bwiza dukorera ku buhinga ngurukana bumenyi Facebook YouTube. Murakoze rero Imana ibahezagire. Tubagiye n'urubuga rwa X ariko Twitter murashobora kudusangaho. Nuko rero yari jewe Alexine mubona na Deborah Nakisumba mwari muteramanye muri kino kiganiro hindura mpindure duhindura ingendo maze dutere imbere. Imana ibahezagire. Radio televiziyo turakunda cyane.